Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ikaze n'igwanyu mukurikire amakuru yo kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 19 Ruhuma umwaka wa 2024 mpere kuri bikuru biyagize. Haratanguye kumenyekana umwidondoro wa bamwe mu mbonerakure n'abasirikare bambuwe ubuzima inyuma yo kwanka guhangana n'umugwi M23 uri kugwanira ku butaka bw'igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Mu ntango zano makuru muraza kumva ivyo radio RPA imaze gutohoza. Abantu babiri barasezeye isi kuri uyu w'Imana, abatari bake barakomereka baguwe ko n'isengero zasambuwe n'imvura ivanze n'umuyaga. Abahuye n'ivyo biza basaba abo baterera agacumu k'ubumwe. Turabwira n'ibijanye n'amakenga y'abanyagihugu baba mu bice vyegereye ikiyaga Tanganyika, aho bavuga ko amazi y'ico kiyaga aguma asatira ashobora gutuma ibintu bimera nabi kurusha. Nariko nca ku masonga mu kanya turaja mu idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tere mu gisata cy'umutekano mwameje kuvyumva mu ncamake bishasha muri dosiye ya zambonera kure n'abasirikare baganda kugwana uko guperereza mu mpera z'ukwezi kwa nzero guheze bakuwe mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi, aho bagirijwe kwanka kurwana n'umuhari M23 bagandaguwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'utwara urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema. RPA imaze imisi tohoza ku mwidondoro wa bamwe muri abo bagandaguwe. Imbonerakure Alberic Ntunzwe n'Imana numwe muri abo 8 bishwe akabavuka mu ntara ya Cibitoke. Idonido na Onezime Dushimagize. Hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere guheze aho abasirikare n'imbonerakure bashika 8 bagandaguriwe muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi hafi y'ahashingwa abanyamurenge bishe bunyamaswa mu kwezi k'umunani umwaka wa 2024. Mu makuru twabashikirije haheze indwi zibiri twababwiye ko hari abasirikare n'imbonerakure bishwe bakuwe mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'uburongoye bw'iperereza General Ildefonse Habarurema bagirizwa ko base kugwana n'umuhari M23. Nta mwidondoro wabo kwiyo twari bashobore kuronka, ariko inyuma y'indwi zibiri RPA itohoza twarashoboye kumenya umwidondoro wa bamwe muri abo bishwe. Uno munsi tubabwira uwitwa Nteziryayo Alberic, imbonerakure ivuka ku mutumba Nyabugimbu zone buseruko ya komine Mugina mu ntara Cibitoke. Bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba twavuganye bavuga ko Alberic Nteziryayo yarasanzwe ari imbonerakure ikaze cane mu mabi yo guhohotera abanywanyi b'indi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD, aho mbere yahora afata ingingo y'uko muri ako gace abo yinuba kandi akabishira mu ngiro. Umuntu ari muri Kongo ko ari umuntu akunda kubahohotera abantu kandi ko niyo yifuje gukomora ahemuka aruka komoye barahohotera abantu barabakubita ku buryo no komoka bomoka. Uwo Nteziryayo Alberic akaba ari muri abo basirikare babiri n'imbonerakure 6 biciwe mu Gatumba mu ijoro ry'igenekerezo rya 30 uno mwaka bagandagurwa n'abakozi b'iperereza bakuwe mu gasho k'iperereza nyene ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'urongoye urwego rw'iperereza ku rwego rw'igihugu General Ildefonse Habarurema. Uko ari 8 bakuwe mu gasho k'iperereza muri iryo joro batwagwa n'imodoka y'iperereza ifise Martide 34 ubusa 3 yari ifise n'uwitwa Desire ari kumwe n'uwitwa Albert akoresha mu kwica abantu baba bafashwe n'ubwo rwego rw'iperereza. Iruhande y'uwo Alberic Nteziryayo yagandaguwe bunyamaswa agahambwa mu kinogo rusangi, twovuga kandi uwitwa Janvier, uwitwa Kamatari, uwitwa Ronje hamwe n'uwitwa Meshak biciwe hamwe batabwa muri ico kinogo rusangi muri zone Gatumba. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira imwidondoro w'indi mbonerakure yo mu ntara Cibitoke yishwe muri iryo joro nyene ry'uwa 30. Onezime Dushimagize urakenuye. Muri yindi bitwaraye dusozereye uruganda rwa radio RPA rwarashoboye kumenya abantu 4 bishwe mu ntara zibiri mu zigize Burundi. Muri abo harimo abakenyezi 2 bishwe bakerewe izosi. Reka tubibaze Dani Claire iratwumva.
mu ntara ya Cibitoke hishwa abantu batatu muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Uwa mbere n'umukenyezi yitwa Karine Ngendakumana. Ikiziga ciwe catowe gikerewe izosi gifise ibikomere umubiri wose n'amaraso menshi kuri transversale ya gatatu ku mutumba Nyamitanga muri komine Buganda kuwa kabiri uheze. Amakuru ava mu Nyamitanga avuga ko uwo mukenyezi yicishijwe imipanga n'abantu batashoboye kumenyekana. Ikindi abanyagihugu bavuga nuko ikiziga ciwe catowe ku metero 50 yahari kirindiro c'abasirikare. Uwa kabiri yishwe mu ntara ya Cibitoke yitwa Justin Bucumi, yicishijwe ishipiri yakubiswe mu mutwe kuri transversale ya gatatu ku mutumba Gasenyi muri komine Buganda kuwa mbere uheze. Ico yahowe ntikigeze kimenyekana. Uwa gatatu yishwe mu ntara ya Cibitoke yitwa Ismael Nizigiyimana batazira Mangarara, yishwe arashwe n'umupolisi hafi y'umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke muri komine Rugombo kuwa mbere uheze. Nawe nyene ico yahowe ntikigeze kimenyekana. Uwagirizwa ubwo bubisha yarafashwe n'igipolisi. Uwanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Ruyigi. N'umukenyezi yitwa Sinzohagera, yishwe akerewe izosi n'abantu bamutegereye avuye ku isoko ku mutumba Nyangurube zone Mugege komine Butaganzwa kuwa gatatu uheze. Abakoze ubwo bwicanyi n'ico yahowe ntivyigeze bimenyekana. Dani Claire iratwumva. Amasengero abiri, rimwe ryo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke n'irindi ryo muri komine n'intara ya Ngozi yarabomotse kuri uyu w'Imana ahitana abantu bamwe barapfa abandi barakomereka bivuye ku mvura ivanze n'umuyaga yaguye muri ayo makomine. Iyo mvura yaranasambuye amazu atari make hamwe n'amashuri. Abakozwe ko n'ivyo vyago basaba kugarukirwa ko bagafashwa. Ni inkuru ya Emile Nibasumba. Banyakubahwa mudufashe mutubwirire umubwiriza nabo bakora. Aha hari ku munsi w'ejo aho abanyagihugu bariko bagerageza gukura munsi y'impome abantu isengero ryaguye ko mu gihe imvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'urubura yari ihejeje kugwa igahitana iryo sengero ryo muri zone Ndava ya komine Buganda. Abantu batware kwa muganga aho bariko barimba bakurayo abantu bariyo munsi. Abantu 9 nibo bakomerekejwe n'iryo sengero ryabomotse bariko barasenga. Ahandi sengero ryabomokeye ku bayoboke kuri uwa Mungu ni muri zone Ngozi Rirare bivuye ku mvura ivanze n'umuyaga mwinshi. Iryo sengero risanzwe ari rya Pentecote ryaguye ku bayoboke bariko barasenga. Abantu 2 baciye bahasiga ubuzima, abandi 18 barakomereka. Abapfuye baciye bajanwa mu buruhukiro, nayo abakomeretse bajanwa ku bitaro bikuru vya Ngozi. Iyo mvura ntiyasambuye amasengero gusa kuko muri zone Ndava ku misozi ya Ndava village, Kansenga, Mwunguzi na Nimba, iyo mvura yabomoye amazu 312 hamwe n'amasomero 16 nayo abantu 18 bakaba barahakomerekeye, harimo 9 baguwe ko n'isengero ryabomotse. Abakozwe ko niyo ntureka basaba ko abagira neza cyo kimwe n'uwundi wese abishoboye kugerageza kubagarukirako kuko mu byo bari batunze mu nzu ataco bashoboye kurokora. Emile Nibasumba. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye tuyabandaniriza mu gisata c'agateka kazi na muntu hamwe n'ubutungane. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni ahapfungiwe hameze neza kandi hakurikije amategeko bishikirizwa n'umugwi w'igihugu ujejwe by'agateka kazi na muntu CNDH mu majambo avunaguye y'ikinyamazuru. Mu gihe uwo mugwi kuri uyu wa mbere waruramutse ushikiriza inama nshinga amateka icegeranyo c'ivyo waranguye mu mwaka uheze w'2023, Sixte Vinyi Nimuraba awurongoye ariko arishura ku bibazo by'abashinga amateka yamenyesheje ko uwo mugwi wagiye kurikirana ko Arengiyome Bunyoni apfunzwe hisunzwe amategeko kuva akiri mu iperereza, ariko ko uwo mugwi ufise aho ugarukira kuko uruhara runini ari ubw'ubutungane. Kurikira Sixte Vinyi Nimuraba arongoye umugwi w'igihugu CNDH ujejwe ivy'agateka kazi na muntu. Twahoze ari umushikiranganje wa mbere
imbere y'amategeko abantu bose barangana, nico gituma umuntu wese tumugendera kujya tuja kugendera n'abandi. Sinibaza ko twosha tuja gutanga raporo hari umushinga amateka kanaka afunzwe tugaca tuvuga mu mpapuro 89 tuba dufise tugaca dutanga umwe mugabe igikuru nuko ivyaha muri rusangi tuba twabivuze kuko iyi raporo ni raporo y'umugwi w'igihugu, si raporo isa kuvuga umuntu umwe gusa. Mugabo ico nizeye nuko umugwi wakoze ibikenewe byose kugira ngo ubone ko ahafungiwe akurikije amategeko kuva akiri migendereza kandi twarabimenyesheje. Hanyuma umugwi urakora ibikenewe byose kugira ngo aronke ubufasha kumushingwamanza nk'uko bikenewe. Twe rero mu byo tujejwe ahakuru n'ivyo, ibindi navyo tubibutse ko urwego CNIDH rutinjirira urwego rw'ubucamanza mu gihe tubona ko ibibazo biba biriko birigwa bifiswe mu minwe n'ubwo bushikiranganje. Sixte Vinyini Muraba harongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Abanyororo 558 barekuwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri wa 19 Ruhuhuma umwaka wa 2024 mu ibohero rikuru rya Rutana. Abo bafungwa rero bakaba bari bamaze indwi zibiri bajanywe mu iryo bohero rya Rutana bavanywe mu mabohero atandukanye kugira bahabwe inyigisho zizobafasha gusubira mu buzima busanzwe. Uko ari 558 n'abanyororo bigenjeje neza bari bamaze gukora icakane c'umunyororo bari bakatiwe. Mu bijanye n'intwaro, umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Mivo ya mbere muri komine n'intara ya Ngozi yagirizwa kuyogeza amatungo y'ishure. Abarereye kuri iryo shure bakaba bavuga ko ibitabo n'intebe ari byo yahereyeko, bagatabaza ujejwe indero muri komine ko yohishikira hakiri kare ibintu bitarayangara. Vicky Chris n'interetse adushikane aho mu ntara ya Ngozi. Ibitabo by'ishure kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa kane nivyo bibangamiwe, bimaze iminsi bikugwa mu bubiko bikagenda mazima yongo. Niko bamwe mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro ryo mu Mivo ya mbere babivuga. Kubw'abo bavyeyi ivyo bitabo bisohorwa na Nitunga Onesphore, umuyobozi w'iryo shure. Kubw'abavyeyi kandi abigisha bagize iminsi batagononokewe mu kazi kabo, ni kubera amafaranga bategetswe gutanga mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'umukuru w'igihugu wo korora inkwavu. Muri uwo mugambi abigisha bo bababwirijwe gutanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7. Uwanse kuyatanga nawe Nitunga Onesphore yoba yamusezeraniye ko atakintu na kimwe cerekeye impapuro z'akazi azomubaza. Ubundi nk'uko abavyeyi bavyigana kuyandi mashuri abayobozi baranguye umugambi bakoresheje amafaranga bakura mu yasanzwe akora ku bikorwa vya misi yose. Hejuru y'ivyo kugira ko iyo nzu y'inkwavu, abavyeyi bavuga ko umuyobozi w'iryo shure yaciye yikora kuri zimwe mu ntebe n'utundi dukoresho. Abavyeyi rero basaba ku neza y'ishure umuyobozi w'indero muri komine Ngozi ko yohishikira kugira ngo arabe ico yokiza. Uruganda rwa RPA rwarondeye umuyobozi Nitunga Onesphore yitavye telefone ntiyagize ico ashikiriza. Makuru twakuye mu buyobozi bw'indero muri komine nayo yemeza ko ivyo bintu bitari bwamenyekane muri ubwo buyobozi, ariko bakavuga ko bagiye kubikorerako. RPA ukononekara kw'ibarabara rya mbere n'irya kabiri yo muri quartier Gasekebuye ya mbere muri zone Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bisubije inyuma ababa muri ako karere imyaka irenga 30. Bamwe basubiye gutwara abagwayi ku nderuzo. Vyongeye ayo mabarabara anatuma abanyagihugu basesagura amafaranga menshi. Ni inkuru ya Eric Niyonzima. Abatari bake mu gwaruka rwo kumusaga ntibari bwabibone, abariko barahumura nabo babiheruka mu myaka ya 80 bigarukanywe no kubomagurika kw'amabarabara. Aha tukavuga ivyo gutwara abagwayi ku nderuzo. Uyu munsi vyasubiye kugaruka mu banyagihugu bo muri quartier ya Gasekebuye ya mbere yo muri zone Musaga. Ni kubera amabarabara yo muri iyo quartier yononekaye cyane ku buryo atawacubahuka kwacisha imodoka. Iyo umuntu agwaye atari ahantu kure ari yaranje bakamwandaza buke bakamushaka bakamushana hari umuduga. Ego ariko uduza haruguru mu gikoti baramuzana ku nderuzo bakamushikana ahantu hari umuduga. Ego ariko araha kujya mbere baramuterura bakamwandaza buke bakamushikana ahantu hari umuduga bakacamwinjiza bakamutwara taxi zihari ntizoza ntizigoye gusa urumva umanza kumwishikana ahantu haba hari uwo muduga
abafite imizigo yaba ivyo bavuye kurangura nk'ibifungurwa canke ibikoresho vyo kubaka babisiga mu nzira nko kugira kabiri bikigendeka ku modoka zimwe zimwe uriye umutima amenyo akagushikanira muhira uramuha akabona n'abantu bafite imizigo yabo ntishobora kubibaduganira cyane kuko baca kugira ngo hariya barabara bimeze nabi uburyo bwo kwiyunguruza buca bugorana ibene ziduganira kugira kabiri ziraduga naho nyene mugabo zica ziguzimba usanga ibe ari ndende kuko bacavuga ati n'imodoka yacu twateko turayica ariko mugice cyo kugira mbere barashara bashika ku gasoko barahashika mugabo ntiboduka ngo barenge ku gasoko ngaho kwa kirenge badugoya ariko kugira kabiri n'abaduhuze baraduga bagashika kwa Boromo bene handi zona bisukaja mu nzira bashongera bagaterwa n'imitwe bakadugana iyo amatafari cyangwa amabuye ikibanga depanse bibaye ndende nyene abatunze imodoka basigaye baziraza mu gahinga mw'ijoro rimwe baraheza bakazirihira hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri imodoka bayiraza n'amahera kuko nta muntu yokwemera kukurarira umudoga atamera bamuhaye aho ugiye kuyiraza n'amahera ku munsi irayeho kabiri urumva n'amahera uko irajeho ku munsi n'amahera ku munsi n'amahera hari abayicira igihumbi harandi bazibisa kuri bibiri uruganda rwa RPA twagerageje kurondera abarongoye zone Musaga ariko turabakena naho biruko amakuru twavuye turonka yemeza ko ikibazo cyayo mabarabara kizwe n'ikigo Obuha akaba arico gisigaje kugitorera umuti ingaruka z'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika zavuzwe mu minsi iheze zirabandanya kwibonekeza mu bice vyegereye ico kiyaga abaganiriye na radio RPA mu banyagihugu baho bavuga ko mu bimaze kononekara harimwo inyubako rusangi zibangamiwe n'imyuzurira bagatinya mbere ko ivyononekara bishobora no kongerekana Eroge Divin Remesha muri zone ya Gatumba iherereye muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze arahizindwi zirenga zitatu nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu ibice bimwe bimwe vyarabangamiwe kuruta ibindi bituma mbere hari n'inyubakwa nk'amashuri birengerwa n'imyuzurira amazi ni menshi gose duhereye ku rusizi kudoga gushika mu gaharawe ni ukuvuga uvuye ku barabara basigaye nka 100 metre gusa ku mashuri ubu abanyeshuri ego bariga ariko batonda mu mazi amashuri yose arimwo amazi mushasha ya mbere hamwe na mushasha kabiri zose zirimwo amazi kuva ku kaburimbo inzira yinjiramwo bahera ku barabara baca mu mazi gushika mu mashuri ahandi ayo mazi ya Tanganyika amaze konona ibintu ni muri quartier ya Ruziba iherereye mu gisagara ca Bujumbura aho mu bikorwa byari bisanzwe bikorerwa ku nkengera z'ico kiyaga ariho ivyakozweko ndakozwe mu Ruziba mu karere kacu amazi y'ikiyaga Tanganyika amaze kuduga byahungabanije cyane ni ibijya vy'imyeha y'abarovyi ibindi bimaze konona n'abagira basanga bubatse abantu ibyo by'ububare babubatse ku mazi n'ibyo bindi bimaze guhungabana mu ntara ya Rumonge ayo mazi yari yaduze akonona akongera akabangamira bimwe mu bikorwa bibera hafi y'ikiyaga Tanganyika nk'ibibera ku kivuko cyaho mu Rumonge be n'imirima y'abanyagihugu muri kino gihe abanyagihugu batinya cyane ko ari nkamwe imvura yogwa ari nyinshi hokononekara ibitari bike akagira andi muganda woni imvura ni hagomwe bazoguma doga ariko ntarasubira kudoga aracari hahandi mwomenya ko ibintu vyifashe uko mu gihe bamwe mu bahinga baheruka gushikiriza mu kwezi kwa mbere guheze ko amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora kuzoduga muri uno mwaka kuruta mbere nuko bimaze kuba muri kahise arakoze Eroge Divin Remesha kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza mwakoze kandi namwe ku kanya mwafashe ko kubana natwe ni hano dusozereye amakuru yo kuri 19 Ruhuma mwaka wa 2024 bakoze kandi n'abaterereye kugira ngo ashobore kuboneka hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva kuri mikro yari Emmanuel Ningeko nkaba ndabike banuye mugira ibihe vyiza aho muherereye